Uyu ni wa mwanya mwiza, wa mwanya mukunda, umwanya w'igitondo cyuko tuyumvirira hamwe ku majambo y'Imana. Numwanya udasanzwe, numwanya urimwo imigisha myinshi cyane. Ntihagire n'umwe rero uno mwanya ucika. Urashaka kwandikira mugenzi wawe ukamubwira ati urashaka kugura radio ivyizigiro kuri 99.9 canke 104.8 ati urashaka kugura ukumviriza radio ivyizigiro. Kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome ano majambo yanditse mu gitabo c'abami, igitabo ca kabiri c'abami, igice ca 6 ku murongo wa 16. Igitabo ca kabiri c'abami, igice ca 6 ku murongo wa 16 havuga ati, aramwishura ati ntacutinya, kubwabo turi kumwe, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Turasubiramo, aramwishura ati ntacyo utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Ntacyo utinya, ntacyo utinya, ntacyo utinya, ntacyo utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Aya n'amajambo y'Imana. Iki cyari gihe abasiriya bama bateye abisirayeli kandi bakababuza amahoro, kandi bakababuza umwidegemvyo. Bama bategereye kenshi mu gihugu cy'Ubwisirayeli, bama bategereye kenshi kandi bategera umwami. Ariko ivyo bihe byose abisirayeli babibayemo ari abantu b'Imana, ari hanga ry'Imana, ari hanga ry'amasezerano, ari hanga novuga ryakunzwe. Ni umwana wa mbere, ni umwana akundwa. Isirayeli ni umwana azwi n'imbere y'Imana. Urashaka kwiyumvira ati koko nivyo yarazwi, ati ko muri Bibiliya simbona handitswe abarundi canke abanyekongo canke abatanzania canke abanyarwanda. Yari umwana azwi n'imbere y'Imana. Ariko rero uko yarazwi, uko yakundwaga, uko yarabayeho, uko yakundwa cyane n'Imana, niko kandi yategwa cyane na Satani. Uko Imana igukunda cyane, uko Imana kwitwararika cyane, niko Satani nawe ateza ibitero byinshi cyane. Undi yavuze ati negereye Imana cyane, ati niho Satani anyegera cyane, ati sinzi impamvu, ati nimba wo abashobora kuba bavyumvikana, ntabwo bavyumvikana mugabo arabibona, arabona ati uyu muntu Imana iramwitayeho cyane. Urazi inkuru za Yobu. Iki gihe rero abisirayeli bagenda bategwa n'abasiriya. Murazi ko abisirayeli batewe kenshi n'amoko menshi n'amahanga menshi, ariko aha tuvuga hanini kubwa aba basiriya bagenda bagatega imitego kugira ngo umwami w'abisirayeli agwe mu mutego wabo. Ariko Imana kubera yakunda Isirayeli kandi ko aho hantu hari umukozi w'Imana yitwa Elisa, ntibyakunda ko bashobora gutega umutego kandi ushoboke, kuko Elisa Imana yacibimubwira, kuko umuntu yegereye Imana, Imana iramwibira akabanga. Kandi nimwibira amabanga gusa yiwiwe, imwibira n'amabanga y'abandi. Undi yavuze ati ngo Imana ntigira ngo ninyegeza. Ukoze ikintu Imana irabihishura kandi ikabihishurira n'abandi. Elisa yacagenda kubibwira umwami, akamubwira ati ntucahana kuko hatezwe imitego. Kandi umwami akarungika abantu kuja kuraba ko kuko imitego yatezwe, bagasanga ko ku imitego yatezwe. Ariko abasiriya bagira ikibazo kinini cyane, bariyumvira ati mbega none umuntu ashobora kuba ari muri twebwe atanga ibanga. Murazi rero ko mu bihe by'ingwano kenshi usanga mu mpande zibiri hariho abamwe batanga ibanga kurundi ruhande n'abandi batanga ibanga kurundi ruhande. Mu bintu by'ingwano usanga kenshi bimenyekana ati naka yateze ngaha, naka yateze ngaha. Hari n'igihe bitamenyekana, nico gituma usanga bamwe bagwa mu mutego w'abandi. Ariko abasiriya igihe cyose batega umutego, Elisa yarabimenya kandi n'umwami w'Abisirayeli yarabimenya, kuko Elisa yacabwira umwami ati ntuce ngaha. Umwami w'Abasiriya arakoranya abantu biwe bose, arababaza ati mbega none n'umuntu ki yamatanga ibanga ku Bisirayeli? Muri bo
barazi ko muri Isirayeli hari umukozi w'Imana. Nubwo bajya gutera abisirayeli, nubwo bajya kubagirira nabi, nubwo bagomba ko bama babatega, bari bazi ko mu Isirayeli hari Imana kandi hari umukozi w'Imana. Nubwo bagutera ibibazo, nubwo bakugirira ivyo bakugirira byose, barabizi neza ko uri umukozi w'Imana. Niyo mpamvu umwana agwaye bama bazi iwawe kugira ngo umusengere. Niyo mpamvu bagize ikibazo bama baguhamagara turadufasha gusenga. Ariko mu nyuma bakagira ibintu bigaragaza ko batakwemera na gato, bakavuga ibintu bigaragaza ko batakwemera na gato, bakanagukorera ibintu byinshi bibi cyane ukuvumenga n'ivy'agakiza wubivamo. Ariko nubwo babijya babihakana, nubwo bimeze uko, barakuzi kuri umukozi w'Imana. Nubwo abasiriya batera hari abari bazi ko Elisa ari umukozi w'Imana, umwe muri bo bababwira ati hari umukozi w'Imana yitwa Elisa, kandi ujye nimutamukuramo. Nibikunda ni ngombwa bame bamenya amabanga yacu iminsi yose. Ariko ikibazo bagize sindacumva nanje, kuko sinumva ukuntu bari bazi ko bagiye gutega umwami Elisa yaravyerekwa, bakibaza ko boja gutega Elisa nawe ntanavyerekwa, ahubwo yovyerekwa kabiri. Baja gutera Elisa. Rero umwami avuga ati okay, rero nimba biruko reka tubanze dukuremo Elisa, maze kijya gihugu tuzoba tugifashe. Baragenda barazenguka ahaba mu mutekano ntangere, mu gitondo cyakara abantu bataravyuka, bazi ati Elisa uno musi turamufata. Elisa nawe yavyeretse kera, ni vyiza kwa musenga, ni vyiza kwama uri hafi y'Imana. Navuze ni vyiza kuba uri kumwe n'Imana yawe, ukaba ufitaniye ibanga n'Imana yawe. Hari igihe kenshi ugenda utagira ibanga n'Imana yawe, ukagenda uko kuwa mbere kugeza kwa Mungu, nta n'ikintu na kimwe muvuganye n'Imana, nta n'ikintu na kimwe muzinanye ko n'Imana, ugarukiraho uvuga yo wumva yo bikagarukira ngaho. Ariko urakwiye kuba ufise ibanga ryawe n'Imana. Urakwiye kuba ufise ijambo wabwiye Imana, uvuga ati je Imana ndazi ico twavuganye. Imana naye ikavuga ati nakamureke nta ngorane, ndazi ico twavuganye. Ukaba ufitaniye ibanga n'Imana, ukaba ufise ico mwavuganye n'Imana. Nukwiye kubaho uko nyene, kandi ukaba ufise ico wabwiye Imana gitomoye kandi kirongorotse, gifise precision. Uwundi niwe yagiye kuvugana n'Imana, mugabo ntiyatomora neza ivyo yavuganye nawe. Ayibwira ati Imana ndagusaba ko mu miliyoni. Asavye miliyoni, ntiyavuga ko ari miliyoni y'amafaranga y'amanyakenya, amarundi, amaganda canke amanyamerika. Uwo munsi azabona umuntu aje amuzaniye miliyoni koko, mugabo yari miliyoni w'amahera y'amanyazimbabwe. Amahera y'amazimbabwe umiliyoni umwe ungana n'igihumbi n'amajana 200 c'amarundi, amafaranga 1200 vy'amarundi. Nawe yari yasavye miliyoni, mugabo ntiyatomora neza. Urakwiye kwa mufitani ibanga n'Imana kandi uritomore bien. Bari bazi ko Elisa atari umuntu ameze nk'abandi, bamubona ko mbure yambara ikanzu nk'abandi, mugabo kandi bari babizi ko atameze nk'abandi, ariko baja kumutera nk'abandi. Bagira batere umwami Elisa yaravyerekwa, mbega bagira bamutere we niyo vyeretswe na gatanu wanashaka. Elisa ntibyagoranye namba na gatonya, kuko umwami yari yijyamiye afise abamucungera niki. Mugabo Elisa nta n'umusoda, nta n'umupolisi, nta n'umusiti bari bamuhaye yo mucungera. Mugabo yari afise umucungera aruta ucungera bose. Vuga uti amen. Buriya turinzwe mu buryo budasanzwe, turinzwe mu buryo abantu batazi, turinzwe mu buryo abantu badatahura. Nico gituma baguteza imitego myinshi nta numwe wafashe. Kijya cyagufashe, zijya ngorane zakubayeko, ivyo Satani yari yateguye byari byinshi kuruta ivyakubayeko.
utugwanirira arahari kandi agwana igihe cyose. Hari intambara usanga hageze mu ijoro usanga zigoye, hageze ku murango ugasanga zigoye, canke mu ijoro niho zoroshe ugasanga ku murango niho zoroshe, canke ugasanga zimeze ukuntu. Mugabo Imana dusenga niseruka mu gatondo gusa, niseruka saa sita gusa, niseruka ku mugoroba gusa, niseruka mu ijoro gusa, iseruka amasaha 28 kuri 24. Elisa nta kibazo, we yigumiye yiryamiye. Muraze ko abakozi bavyuka kare kumbure guteka icyayi sa canke umukozi wa Elisa aravyuka aravye hanze abona ingabo nyinshi z'Abasiriya. Ico ni kimwe cerekana ko basuzuguraga cyane Abisirayeli, kubona ingabo z'ikindi gihugu zinjira mu kindi gihugu kuja gufata y'umuntu, bigaragara ko ico gihugu uba wagisuzuguye cyane kandi kwirusha n'inguvu. Elisa ntivyamuteye ikibazo kinini. Umukozi yaje aramubwira ati urasidatabuja yajugumiye kenshi cyane, ati Abasiriya bazengutse ngaha kandi byakaze. We yumva gusa abona gusa urupfu, yabona kumenga biragoye cyane kandi akababara gose kandi akajugumira gose kurutanye n'ibibazo. Hari gihe abantu bakumvira ikigongwe cyane gose kuruta wonye n'ikibazo, bakabona uratwenga, bakabona nta kibazo bikubwiye, nta n'ikintu bikubwiye, bakavuga ati uyu muntu ni umuntu, ni gikoko, ntagira umutima, ntagira ibyacu ntibitahurika n'abantu. Ubabwiye ijambo ryo kwizera ntibaryumva, ubatahuje ibyo abandi batabona ntibabibona. Elisha ikintu yaciye abwira umukozi wiwe niryo iri jambo iriri ngaha mu gitabo cya 2 cy'Abami, ati ntutinye. Ni gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 6 ku murongo wa 16. Ataramwishura ati ntacu utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Vuga uti amen. Kuko abo uri kumwe wewe ni benshi kuruta abari kumwe n'izo ngorane ziguteye. Sinzi kuvyumva. Bibwira umutima wawe ati abo turi kumwe nanje ni benshi kuruta abari kumwe n'ubu bukene bwanteye. Abari kumwe nanje ni benshi kuruta abari kumwe n'izi ngwara zanteye. Abari kumwe nanje ni benshi kuruta abari kumwe n'ivyo byose bikuzengutse ngaho. Izo ngorane zose ufise urashaka kubona ko ari nyinshi cyane kandi zikubabaje gose kandi zitumurira, ariko no kubwira ko uzibona ko ari nkenya cyane, maze ukabona abo muri kumwe ko ari bo benshi, kandi ukatura ijambo ryo kwizera. Ndifuza ko kwatura ijambo ryo kwizera. Ndakunda Dawidi igihe yagiragwa na Goliyati, ubiraba ubona ingene bareha, nuko kumbura utarababona canke nanje sindababona, mugabo usomye amajambo y'Imana ukabona ingene Goliyati cyari kigatanya, ukabona ingene agapeti Dawidi kara agapeti gatonya cyane. Urashobora kuvuga ati ya vraiment Dawidi yari umwana yihanga. Suko yari umwana yihanga, nuko yari afise amajambo yo kwizera. Hari abantu benshi babayeho bafise amajambo atandukanye no kwizera, amajambo yo kwihebura. Misi yose nta munsi uhera utavuze kugiye gufata ndapfuye, akajambo ndapfuye kama kari muri wewe, ati ndagowe. Misi yose wamufise amajambo yo kwihebura, ariko ndagusaba ko kuva no munsi ushaka guhindura amajambo yawe, akanwa kawe gahindura imvugo yawe, gahindura gatangure kuza karavuga amajambo yo kwizera. Elisa yabwiye umukozi wiwe, amubwira ati abo turi kumwe ni benshi kuruta abari kumwe nabo. Maze abwira Imana ati muhumura amaso ababone. Ndakunda ikintu kimwe yakoze.
yaciye babwiye ati muze ndabajana ahantu uwo murondera ntari ngaha ndabereka hari abajana ku mwami. Wa mwami bari bateze ko bazohora batega imitego, basanga bashitseyo. Elisa abwira Imana ati bahumura amaso babone. Bisanga bari Samariya, bari hafi y'umwami, bari kumwe n'umwami. Ndakunda Elisa ijambo yavuze aho igihe umwami amubwiye ati bon ndabona ko tubica, nawe uravyumva umwansi wawe yaje kugutera, yaguteze imitego myinshi vyanse, none uramuronse occasion. Ndazi ko iyo abari wewe nawe wovuze nk'ivyo, siko none wa muntu yakwicira umwana wa mbere asubira kwicira umwana agira kabiri. Wa muntu yafashe atema so, wa undi yafashe atema mama wawe, wa undi yateye indana umukobwa wawe maze aramwihakana, wa undi yaguteye umugera wa sida ku mpamvu kandi kubigira nkana yari abizi ko ayigwaye, wa undi yafata umukobwa wawe ku nguvu, wa undi yafashe umugore wawe ku nguvu, wa undi yafashe yagize uko, wa undi yagutwaye inzu yawe n'uwakibamwo, wa undi yatwaye parcelle yawe urayibonesha amaso, wa undi yatwaye itongo ryawe atanga igiturire aragutsindisha, mbere aranagufungisha ari wonye n'itongo. Urabizi, uramuzi, murabana kumbura bakure yawe uramuzi n'izina, uwo muronka karyo. Si ikintu cyoroshe, uwo muronka karyo. Uti Jack, ijambo gira uvuge ngaha niriye. Ijambo tuza kuvugana canke turavugana ni ijambo rivuga riti nta kibi kiburi cyo kimara. Uti Jack, ico kirundi ni cyahe? Ya nta kibi kiburi cyo kimara. Muri ico kibi kigira kikubeko, muri ico kibi cyakubayeko, muri ico kibi kiriko kikubako nikizobura ico kizomara. Harimo ikibi kumure 80%, harimo ikibi kumure 99%, mugabo ntihazoburamo iciza kimwe kizoba kirimo. Ndakubwira inkuru. Elisa yarangiye umwami avuga ati tubice vraiment, ubu bari mu maboko yacu, umwansi wawe ageze mu maboko yawe umufisi ubasha. Urazi ijambo Elisa yavuze ati nibabafungurire babarekure bigire, wawape chakula wale wajaze, na baadaye waende nyumbani huko wamwambie mfalme yalotokea huko, na wamwambie tumemkosa Elisha, sasa ametupatia chakula na tumekuja tumeshiba. Bamubwire bati twabuze Elisa, none kitutangaza nuko yaduhaye n'ibifungurwa. Murazi mu gatondo kakare nawe bashobora kuba barazindutse saa 10 z'ijoro, none saa 10 z'ijoro bari banyoye icyayi. Mugabo Elisa yarabonye ati ivyo byose abantu bashobora kuba bashonje kuva muri Siriya kuza kugeza iwanje, kandi nanje ndabajanye kugeza i Samariya. Nawuzi Elisha wewe kumuremu kubera yagenda ataco yinona, kumure yabanje kunywa kayi araheza arigira, avuga ati abavye byose nta nakayi baronse, niba bahinjya birire bagende. Nta kibi kiburi cyo kimara. Murazi kibi cyari muri ivyo, ikiza cyavuye n'ikihe? Ijambo ry'Imana ritubwira aha ku 16 ku murongo wa 23 rero, igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 23 igice cya 6 ku murongo wa 23, ati nuko abarondereza ivyo kujya byinshi, bamaze kujya no kunywa arabarungika basubira kwa shebuja. Maze uhereye ubwo ibitero by'Abisiriya nivyongera kuza mu gihugu c'Abisirayeli. Imana idufasha. Igihe cyose baja gutera cyari kibazo ku Bisirayeli, kandi zari ngorane, imitima yaguma ari hejuru. Mugabo umunsi bageze kwa Elisa,
abantu bose kumure bumva izo nkuru cyangwa barengana ngaho bakabona izo ngabo zisagaje kwa Elisa bavuga ati nukuri umukozi w'Imana arapfuye, nta kindi twokora. Ariko kuba barateye aho hantu byatumye kuva uwo umunsi abahereye kwinjya akaba n'ivyo binywera, kuva uwo munsi ntibasubiriye kandi kubatera. Binyibukije inkuru ya Yosefu baramugurishije bazi ko bakoze ikibi, ariko muri ico kibi havuyemo iciza. Ndibuka inkuru ya Yesu bari bazi ko bamwishe, mugabo kujya kumwica niyo misiyo yari afise, niko kuvamo rero afise inkomezi kandi atsinze rupfu na kuzimu. Ndibuka inkuru yawe uko nyene bimeze, izo ngorane ufise uko nyene uri uzova umeze nk'inzahabu nkuko Yobu yari yabivuze. Ntugire ubwoba rero n'ivyo uri kuracamo, biragoye n'ivyo, biratangaje n'ivyo. Jack ntazi ikibazo cawe ariko Yesu arakizi. Muvyarawe ntiyitayeho kumenya ivyawe, papa wawe ntiyitayeho kumenya ivyawe, abo muvuka ntibitayeho kumenya ivyawe, na chef de quartier ntazi n'ivyawe. Umaze imyaka uri muri ico kibazo, ariko no kubwiza ukuri ko atakibi kiburi ico kimara. Ico kibi nyene, izo ngorane nyene urimo, hari umunsi urizina zizo kubera inyishu igushitsa ahantu. Yesu arazi ibibazo vyawe, arazi imibabaro yawe, arazi kangahe urira mu ndwi, arazi kangahe ubabazwa mu kwezi. Ni kenshi wasenze, ni kenshi warize, ni kenshi wihebuye, ni kenshi wafashe n'amafungo uvuga ati Jack naco ntarakora. Naravuganye n'abakozi b'Imana benshi, naravuganye n'abantu benshi, naranasenze kenshi, nafashe n'umwanya amafungo kenshi, atariko sinigeze mbona inyishu. Ariko uno munsi inshuti yanje ndakubwiye ko uno munsi inyishu yawe irashobora kuboneka. Ahubwo nishobora kuboneka, ahubwo nuwo munsi w'inyishu yawe, we wizere gusa. Ivyo yakoreye Elisa nta mpamvu nimwe itobigukorera. Naho woba ugeze ahatemba, naho woba hari ingabo nyinshi zaguteye, ingabo ziri mu buryo bw'impemu, ingabo ziri mu buryo ubucanke buriya zaguteye, aho ugeze ukabona kumenga wote ukomoka, ndakubwiye ni ntutinye, kuko abo turi kumwe nabo ni benshi kuruta abo bari kumwe nabo. Ikibazo cyawe kumuri kigeze mu butungane, ikibazo cyawe kumure kigeze muri ambassade kanaka, urashaka kuba uri kurakenera visa, byarakugoye, warahevye uranabesha, uragerageza gushiraho ibintu bitari byo kugira ngo urabe ko vyogenda neza. Wararondeye warabuze, wararonse umufiance kumbure imyaka 2, 3, 5. Ndazi umuntu yaronse uwo umufiance baramudota hahera imyaka 10. Inyuma ya dote wa musore abwira wa mwigeme ati singe gutwaye, warashaje. Ari we yamutebeje iyo myaka yose. Ibibazo ni byinshi, urarira mu gatondo saa 6 no kumugoroba nka kujya kwa cure y'ibinini. Urababaye, umutima uravyimbye. Wararonse wo mubakana, mugira mwegereze mariage, ukazumva ngo yateye inda undi mwigeme, ukazumva mwigeme ati atwaye inda y'undi musore. Ibibazo ufise birengako, ariko suko vyananiye Imana,
siku yako ni leo. Nurindire ejo canke hirya ejo. Leo Bwana atatenda mambo makuu. Utakapoamini neno hili, ni wizera rino jambo, Yesu aza kugira icyo akoze. Kandi ugire n'amajambo yo kwizera muri wewe. Nuzu uravuga amajambo gusa yo kwihebura. Arakuzi kandi agufite imigambi myiza. Imitego watezwe ni myinshi, ariko iyo mitego yose nta numuzo kwica. Ahubwo aho nyine hazobaho inyishu utaziga, utaruzi aho iseruka. Warababaye cyane, wararize cyane, waragize ibibazo birenze uko umuntu yovyimvira, ariko uhora Imana yawe nazo kureka. Arakuzi kandi agufitiye imigambi myinshi. Mukanya turaja gusenga, kandi witegure ndaza gusengera.
n'umwanya mwiza wuko dusenga, ngira nsengera umuntu wese yihebuye akabona ikibi gusa, akabona kandi ko bizoherera mu kibi canke mu ngorane arimwo, ariko ngomba ko aho nyene ukwiye kwihangana no kumenya ko Imana ishoboye, kandi no kumenya ko muri ico kibi hashobora kubamo iciza, nkuko Imana yabigiriye Elisa, nkuko Imana yabigiriye Yosefu, nkuko Imana yabigiriye Dawidi, nkuko Imana yabigiriye abandi benshi. Nta mpamvu nimwe nawe itokugirira neza. Reka tukiragiza Imana. Mana Data uvyagiye ahera hawe, ndagushimira kugira neza kandi kugororotse. Ndakuretse uno mwene Data ari mu bibazo vyinshi cyane, ari mu bibazo ku buryo bimunanira mbere no kuvuga. Kenshi usanga ariko ararira, kenshi amajambo yamubanye make, kenshi abandi bamubwiye amajambo yo kumucurira nkuko vyabaye kuri Yobu. Kenshi yarabuze ibijanye n'uburyo bwo kwivuza, kenshi yarabuze uburyo bwo kwiyunguruza, kenshi yarabuze inzu yo kubamwo, ni kenshi yagize ibibazo ibi na biriya. Yesu, narinze kudondagura ivyo yaciyemo, ndagusavye Mana ko mugira neza, ukamubera inyishu, maze ukamuha no kwihangana, kugira ngo kuri wa munsi azogira ico yirata na wenyene. Papa, ugire neza. Uyu agwaye ingwara avuga ko idakira, nikira ku bana b'abantu, ariko kuri wewe irakira. Ndakuretse n'uyu wundi mu rugo bitagenda neza, we n'umugore babana, we n'umugabo babana ntibumvikana, uyu wundi nawe ntiyumvikana n'abavyeyi, uwundi nawe ntiyumvikana n'abana, uyu nawe afise ikibazo iki gitandukanye n'ic'uwundi, uyu nawe aheruka gupfakara, uyu nawe aheruka kuba impfuvyi. Kristo, bagirire neza, ubishure mu bibazo barimo, maze ndagusavye Mwami kugira ngo baronke inyishu kandi bakubone mu bihe bigoye n'ibitagoye. Ni kenshi bihebuye, ni kenshi bavuze amajambo atameze neza, ariko ndazi Yesu Kristo ko kuva no munsi ugiye guhindura amateka yabo, ugiye guhindura kahise k'ubuzima bwabo, ugiye guhindura amazina mbere n'amazina yabo, ugiye guhindura nuko bitwa kare bivanye n'ingorane zabo, abitwa bamasumbuko, abitwa batabu, abitwa ingorane gusa, ingorane bamagogwa n'abandi. Yesu Kristo, ndagusavye ko bagira neza, kuva no munsi amazina yabo ahinduke, bibe bishasha, byose bibe bihindutse, maze inyishu igaragare. Ndizeye kugiye kubikora, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo Mwami n'Umucunguzi wacu, amen. Nshuti mukunzi, urashobora kuba ufise ikibazo cyangwa ukaba ugomba gutunganya ubugingo bwawe, urashobora kuntelefona cyangwa ukanyandikira kuri 79 57 14 29 79 57 14 29. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Yesu ndaje nisutsi wawe, ivyo wanegu